Ego, jewe Mm, naragiriwe ubusuma mm, n'umuntu yafashije mm. mu gusafira kugira nshike no muri Saudiya. Egome babigenje Biciye gute? kw'ikarata yampaye, Mm, simbona rero ukuntu boshobora kureka kuntwara amafaranga yanje kandi ivyabona ndabifise na mabuja arahari na bene wacu mukuru wanje arahari n'uwo yanyishurije aya mbere arahari arabizi. Jewe ni bantu bari bamutwo dufaranga. inshuti zanje bakunzi mu nkurikira narababwiye yuko hariho ibigo bisafirisha abantu muri Arabia Saudite vyarangiza bikabarira amafaranga. Bino bintu rero ukuntu babikora mu buryo butandukanye. Hariho abo bahenda mu nzira zo kuyarungika, hariho n'abandi usanga bayarungika directement mu ico kigo hanyuma bakayaronka nabi. Narabahaye uburorero, hariho ivyabaye mu Kigobe, hariho ibiriko biraba mu Buterere, hariho n'ibindi biriko biraba iyo za Nyabugete, za Kanyosha. Uyu munsi rero nkuko nabibemereye nzoya ndabazanira umuntu umwe umwe nzana n'ivyemezo atanga témoignage ubu busuma kugira ngo tubahagarike kugira ngo abarundikazi bari muri Arabia Saudite inzira iyo ari yo yose bakoramo amafaranga bibagoye baze barayaronka. Hariho abayacisha ku makarata bakavuga ngo bayugaye, hariho abayarungika ku ivyo bigo hanyuma bakabwira ngo bararungitse mu makonti yabo babahaye batayarungitsemo, hariho abazembagiza. Ni vyinshi cane, aho nivyo ntazi mugabo uyu munsi mfise umwe nzoba ndabereka n'ibigo bayacishako. Iki ni ikigo bita Ellen Blas Money Power. Iyo kiri ntaho nzi nimba ari mu Kanyosha, nimba ari nimba ari mu kiri hehe? Munyabugete. Kiri mu Nyabugete. Ni umwe rero agomba kubitubwira nawe ukuntu ubusuma bamwivye amafaranga yiwe abamusafirishije. Ijambo ni rwawe. Ego, jewe Mm, naragiriwe ubusuma mm, n'umuntu yafashije mm. mu gusafira kugira nshike no muri Saudiya. Egome babigenje Biciye gute? kw'ikarata yampaye, Mm, biciye kw'ikarata yampaye mm, nari maze kuyungikako irya mbere amahera arashika, irya kabiri ntiyashika. mhm, Maze kubaza igituma atashitse, mm, banyishuye yuko ikarata narungitseko yugaye. mm, Mw'ico gihe naragerageje kuvugana n'uwo bampaye nyene iyo karata, uwo mubosi nyene iyo karata, mm. kuko nari namuhawe n'uwitwa Mariyamu nyene akorera ngaho kw'ico kigo. Iki kigo cyo bita Ellen Blas Money Power mbega gitwarwa nande n'icandi? Gitwarwa na nyakubahwa Fayi, irindi zina ryiwe ntaryonzi, Nta gusa kibazo. ndazi ko yitwa Fayi. Faiza turamuzi, ni ca kigo cari casafisije wa bundi Aline umwe yapfa Alina. Byashoboka. Bandanye Ego, muvuge, hariho wishwe n'inkoni bakanka no kumutahana agihema, basaba miliyoni 20 se wiwe. Ni ikigo gifise amakosa menshi, ahubwo sinzi nyiracyo uko biri hose kubona kikihari sindavyumva neza. hama bimaze kugenda nyakubahwa amaze kurungika ayo mahera biranka, ndatelefona uwo muntu, uwo mubosi nyene iyo karata, kuko wewe asanzwe ari no ngo muri Saudiya. Mm, Ndamutelefone ndamubaza nti kubera iki mumbwira ko amahera atashitse kandi ikarata mwayimpaye ejo mw'ijoro, none ikarata barayugara mw'ijoro. mm, ngo ubu nyene ngo uvugana na mabuja wawe ngo amahera ngo yarekipere ngo aracari mu kirere ngo ntaraja. mm. Ico gihe rero byaranangoye cane kuko abana bano baragusaba kubwira ngo gira ibi bigira ibi. Ico gihe mabuja nabo biramustresa, ewana biramutera ikibazo kinini kweri kabisa. Mm. Turabandanya nyene imigenderanire ndamubaza uko bimeze, ngo uko bukenda mubaza nkabona nta kivamwo, aguma anyishura ngo narakubwiye ngo amahera ngo amasaha ngo ashobora kumara, ngo ko mwarengeje amasaha ngo mutarayareka, ngo mabuja watarayagaruka, ngo urumva byaraheze, ngo ntaco kimbajije, ngo jewe ngo ntaco kimbajije, Mm, ngo nuguturindira ngo amezi 3. mm. ngo amezi 3 Ntaguciriyemo kuva ico gihe haheze amezi angahe? yo ico gihe nari nkimaze amezi 7 Mm, ubu nkaba nkwije umwaka n'amezi 3. mm, Ebana ndarindira ayo mezi 3 arahera, mm, amahera ndabura, mm, nca nikora ku muntu tuzananye nyene akora ku kibuga c'indege i Bujumbura. mm.
yitwa Habyarimana Alfred arayanyishuriza biraba birebire nkaca numva rero uwo Mariyamu anterefona ambwira ngo bandondereye ngo abantu ngo bo kunyishuza ngo bantera iterabwoba ndamubwira nti nta terabwoba madama nturabwa amahera ayo mahera ino tuyakorera turushe turaruha turahura n'ibibazo ni ukuri ntabara uwo muntu uwo mubosi ampa amahera yawe ico gihe murantu gakara ico gaciro gihe hari mw'Iramazana mvuganye n'uwo mubosi w'iyo karata ukumva ko uwo Mariyamu we yaca anyikurako akanyikurako nkaca mvugana n'uwo mubosi nyene iyo karata agaca ambwira ngo rindira ngo nzoyaguha ngo natanze ngo amahera ku musigiti ngo kugira ngo ngo yatanze ngo amahera ku musigiti kugira bagurire ibitungwa ngo abatishoboye nivyo vyaba bihuye n'amafaranga ngo nibaheza gucinja rero hari kwirayidi ngo bakaca bampa amahera ngo ndakurira yego ndavuga ati reka ndakurindira kwirayidi yaba uwo munsi bukeye ndamurindira niba yaca rero aterefona wa Alfred ngo agende ku musigiti ahantu muri bisi muri disi mu Ngagara ahantu nyene bagira ibyo byo gushinja izo nka nyene aca aragenda ndibuka yuko bamuhaye umenga 300 aca arambwira ati nyabona ba bantu bampaye amahera makenya atanakwiye atariko ndapfuye gutobora kuko ambwiye yuko ayandi azoza arayakuriha bukebuke bamuhaye amafaranga mu by'ukuri yangana nangahe ku by'ukuri nari narungitse nefusare yayo yego ico gihe havamwo 1,300,000 yego rero urumva ko baca bamuhe ayo turuwasi ubwo rero nkaba rero umwaka uraheze uwo 1,000,000 usigaye batarawundi none nyakubahwa jewe n'ukuri ayo mahera no turayaruhira ni bantu bari ko dufaranga batume kuko jewe ntaco twaguze utwo duhera jewe ntaturose numva noguma ngwaye igisebe kuko mu kuyakorera ndaruha ndaranicaye nkagira ibina ngira ubuzi bwino ngira nabo nyene barabuze nabo bapfa kutuja kw'amahera amahera yego abantu bari ko dufaranga batume na kare jewe nitungiye imfuvyi nanjye ndabona ko aricyo twamufata kuko ntacyo twaguze baranacishije mu bintu birebire bigoye abantu abana mabuja kano kunyanka kubera tuguma turiko turaterefona ngo amahera bimeze gutyo kugeza n'umunsi wo kuyitariki jewe ayo mahera sindigenda yibagira kuko yaranteye ikiguma ku mutima urumva rero nimba navyumva neza kugira tuvyumve neza kumbure n'abadukurikiye bavyumve wewe wasafirishijwe n'iki kigo cyo kwa Faiza hanyuma umwe mu bakozi bo ku kigo nyene akubwira ati we ngo bandakwerekerera ahantu uzobacisha amafaranga baguhereza ikarata uzobacisha ko amafaranga iyo karata urayicisha ko hanyuma mu bibasha kugira ngo bayugaye hanyuma urishize amafaranga gushika naho baguhuza n'urya muntu nyene ikarata ejo hirya yejo banduruka mu 1,000,000 uvuze kurenga baguhamo amafaranga adashika 300,000 dufate 300 yego twe wasamire kabiri ubu no kuvuga kubishuza ngahe none ubu ndabishuza 1,000,000 bugaye none kuko honyene mparuye nk'icyo sabwe uharuye mparuye nko kuva ico gihe nane nk'umwaka ugira uhereye ayo mafaranga bakakiri bloke muri banki canke bariko barayacuruza barungutse mbo kubusanzwe bijya bintu byo kurungika amafaranga kuri hajya abantu babereka ngo ucisha kwiyikarata ni ibintu iyo bishitse bakugara kubera imvo runaka si ikosa ryawe icambere cyo ntibayaherana bashobora kuyugara iminsi runaka ijya banki kubera ikintu twe tutazi mugabo nk'iyo basanze yarungitse amafaranga menshi bashaka kuyugara mugabo haheze iminsi barayugurura iyo bayuguruye rero no kuvuga ngo abantu bose barungitse amafaranga kujya karata babwiriza guca bayaronka uko bayuguruye amafaranga bataba yahujya mu niyo boyugara burundu babanza gufata ry'amafaranga bakayaha nyirayo bamusabye ibisobanuro hanyuma bagaca bayugara
si ukuvuga ko rero ngo barayugara bagaca bakupima amafaranga yawe wewe wayacishije ko oya, barayugara muga amafaranga ariko ntibayugarirako, kiretse nayo wivye muga rero wirungikiye kubera ko bazugara kubera ko ziba ziriko zirarungika amafaranga menshi, baraguhamagara ugatanga ibisobanuro hanyuma amafaranga bagaca bayaguha bagaca bayugara kugira ntugume uyikoresha. Rero wewe nimba haheze umwaka urenga vyumvikana ko amafaranga bamaze kuyabaha, nibidakora hari n'izo bayabaha bagaca banazugurura, abandi bakayabaha ntibazugurure, ivyo nibisanzwe. Mugabo urumva wewe ni kubera iki batarayaguha kandi wumva haheze umwaka, bakubwiye ngo iki? ubu kugeza kw'iyi minsi niyo ndamurondeye ubonye niyo karata ntakinyitaba. Urondeye Mariyamu naho ni Mariyamu mbega? Mariyamu ego, Mariyamu nawe ndamurondeye ntibikimaze nka kera nk'uko twahora duhuza nka kera. Sinzi gusa nyene ko aca yiyumvira ati ngira ko ambugishije agomba kumbaza amafaranga ya mafaranga. Ego nakubaje kugeza no musi rero nashaka kweri bampa utwo dufaranga kuko ino umuntu haza yacumukuye akashika yacumukuye twariye utudeni twagize iki, simbona rero ukuntu boshobora kureka kumpa ayo mafaranga yanje kandi ivyabona ndabifise na mabuja arahari na bene wacu mukuru wanje arahari n'uwo yanyishurije aya mbere arahari arabizi, jewe ni bantu bari bampa utwo dufaranga. Natangiye urugamba rwo kwerekana aba basuma babasafirisha ntibaze barabaha amafaranga yanyu, abatazoza barabitunganya ku neza nzuza ndabikora ndabihereza ubushikiranganji ndabihe n'umukuru w'igihugu abone ukuntu bariko barabahemukira n'ukuntu ngaho muruha. Urumva ibi bintu ntivyumvikana ku busanzwe, nukuri baguhaye inimero niyo bokugare uwo murongo ari ikigo baciyemwo canke umukozi waho yaguhaye aho ucisha amafaranga, ivyo biramusha naguha amafaranga yawe vraiment. Ibi ni ibintu vy'akarenganyo. Uvuga rero nibaza yuko bishikiriye iki kigo cyo kwa Faiza. Okay, wewe bamaze kukwiba amafaranga yawe uba wariyumviye guca kuri Faiza ukamubwira ati nyishuriza amafaranga yanje basi, kubera ko uri mukuru w'ikigo, uri mukuru w'iki kigo cyawe naciyemwo bakanyereka aho nshisha amafaranga bakayanyiba, nyishuriza amafaranga yanje. Warabimubwiye cyangwa biza nk'abandi baca bagira ubwoba n'isoni? Oya Faiza ntabyo namubwiye kweri kuko harageze n'igihe ndababwira nti jewe ndafise umushinga amateka yansafirishije ngomba ndakimuhe acopere, baca bambwira ngo twe nta terabwoba ngo dukoreshe ako, niko baciye banyishura ca ndavuga ati aba bantu ngira barananiranye kabisa. Ntaco reka bavyumve, kandi ngomba nisabire n'abandi bantu bakora iki kiganiro, umuntu wese yibwe mw'ubu buryo muze muraza ngaha mubivuge, ariko umuntu yoba yarirondereye umuntu runaka akamwiba mu buryo bwiwe bwite, ivyo twe ngaha ntitubikeneye. Je ngomba abantu bibwe amafaranga mu nzira yayo yose n'ikigo baciyeko mu kugenda muri Arabia Saudite canke umukozi w'ico kigo, uwo muntu ndamukeneye anyandikire kuri ya WhatsApp yanyu. Nukuri ni guteranya 358 46 58 31 314 lisi 358 46 58 31 314. Unyandikire umpamagare, nibwo ndabivuga ndazi ko muyizi, utubwire ivyo bintu ko vyagenze baguha amafaranga yawe kuko n'abasuma. Hariho uwundi rero muri iyi minsi nawe nzoshira hanze yivye umuntu imiliyoni 10 zirenga gatoya, ni kigo naco. Ejo bundi nkoze ikiganiro cya mbere atana amasaha abiri arahera baciye bamuhereza miliyoni 5, ndabivuze mu iki kiganiro miliyoni 5 barazimuhaye, naha ngomba nozerekana ku bantu bankurikiye 5 miliyoni baciye bazimuha ubwo nyene. Urumva bakize kubona ikiganiro kigiye hanze bashamuha 5 miliyoni. Nyamunara ndunyikiye akaborodero ngo nabampaye ngo 2,5 ngo yandi ngo bavuze ngo bazoyampa hanyuma. Urumva kubera iki babonye ikiganiro, reka ndavyerekane abantu bankurikiye ntibagiye ngo nkorabesha. 5 miliyoni baciye bayampa ubwo nyene, baciye bayamuha ubwo nyene, baciye bayampa singwaya. Ntimugire ngo ndababeshe mwabantu ngwaya 5 miliyoni mubibona mwabantu. Nasinzi ko 5 mwazibona 5 miliyoni ngizi
murambabarira ko ntihabona neza. Mwabonye 5 miliyoni mwazibonye? 5 miliyoni mwazibonye mwabantu banje? 5 miliyoni ngizo mwazibonye? Ibaze namwe rero 5 miliyoni mu miliyoni ziwe zirenga 10, urumva si ukuvuga ngo si amafaranga yabo mu gusafira yatanze mbe wasafiye ku mahera sha wasafiye kuri gusa ngira kumbure wasafiye kuri gusa we bariko baririha ya twaratanze amahera mu kigo no kurya baratanga amahera kure baratanze amahera y'ikigo ariko atayatanga nganguko je nta byinshi ngomba kuvuga sivyo. Ikiganiro ngoma ndakihereza kwanza aba bafayiza banyu. Fayiza mwirondere umubwire nimba utayimubwiye umubwire baguha amafaranga yawe batayaguhaye n'abandi bibwe mwese kwa fayiza mu iki kigo si fayiza yabivye muko n'abakozi biyiwe urumva baje inama baje inama mugo yavyumvise baje inama bakarondera abantu bafise abantu bagomba kubiba bakakoreka ngo cisha amafaranga ngaha uwo mara kuyashishaho bagacabwira ngo ikarata bayugaye hanyuma amafaranga bagaca bayabaha bagaca bayarya urumva amafaranga bagaca bayabaha bagaca bayarya. Rero iyi ngendo ibwirizwa guhagarara n'ukuri bo je ndumva nta byinshi nakubwira sivyo. Nimba atacu ufise urenza nagoma ndagusabe kino kiganiro tukigarukize ngaha mugabo ubutumwa je nitangira ndaza kubuhereza bubwega murakoze cyane n'abandi bantu bibwa amafaranga mu buryo nyaboneka mu nyandikire nukuri kw'Imana ibi nivyo bintu je nanka vraiment nta kuntu mwege mugenda muri Saudiya wa muruho mufise wo gukora agatunariko kurenganywa gukubitwa kwimwinjya gufatwa ku nguvu kubuzwa kuvugira ku telefone makabivugira ko mwinyegeje abandi no guhembwa mukarinda kubanza gucurikwa bufuni na buhoro hanyuma mwamara gukora agashahara kanyu mwakarungika mu Burundi ntibakabahe. Ibaze nk'umuntu afise ikigo akavuga ngo okay uzorushisha amafaranga ngaha nisha ndayaha umuryango wawe ayo mafaranga akagenda mu Burundi umuryango wawe wagira akaza gutora amafaranga wa muntu akavuga ngo uzogaruke ugende muzogarukejo mwibuke ko bamwe mu Muyinga mu Ruyigi Ingozi Gitega baji Bujumbura akababwira ngo ugende uzogarukejo bipakije ayo mafaranga ntayiwe cyane mbere ntibinakenewe abakwiye kuyarungika no kuri limikashi canke kuri konti uri ruguru utanze kumanika Bujumbura ariko nkujya muntu navuze ejo bundi nakamara maza uwo bayugira kane mu biganiro ngomba gukora mpereye ku wa kane nzogenda no ku wa kabiri kumbure hacaza n'abandi n'ukuri muze mwese ndavyerekana ntibibaho ubu n'ubusuma butagira izina. Ikintu ndabasaba gusa muze murabika amaborodero mubike tujya dusubushe mwarungiye ko amafaranga muri banki nkujya navuze miliyoni 10 zirenga afise byose amaresi ari afise yarungiye ko amafaranga ntibazovuga ngo ntibayabonye kandi noneho nabo barayemeye barundi ntibahaririye kwe yego nuko rero dada wihangane amafaranga uzoyaronka ego nabwiye ngo nyamuntu avuga ngo numushehe ngo afashe ngo afasha imisigiti ntarabe nanje antabare kwebe ariko byaranambabaje kumva ari umushehe mugagagera iki gihe duhera Rwanda ataratura shehe ngo numushehe ngo akomeye ico gihe ndiko ndamurondera ngo bana ngo nitoreye kwanza salamu ngo jungo mimi ngo wakumpaye ngo yarakubwiye uwo ndiwe ngo ndumushehe ngo akomeye. None uwo shehe ni shehe w'umusuma uwo shehe w'umusuma abasiba bamwe batukisha abayisilamu ngo n'abayisilamu kandi ari bisuma bibi nande narume
ntaco nimba ari shehe araguha namba amafaranga, ariko ara- nimba ari shehe araguha namba amafaranga ariko yawe rero. arabyumva ahubwo Mm, ntabwo jewe urafise ifoto ziwe nzozironderera, uramuzi amazina? inomero ziwe za telefone ndazifise ni zino nyene muri Saudiya. Amazina yiwe urayafise? Amazina yiwe ntayo nzi kwera. Oya, Ko numva ngo ni shehe ngo ni shehe ni shehe ni shehe. je nzomwironderera, ntugire ikibazo. Je Komera. je nzomwironderera gusa nzomutereka ngaha. Abo Komera basuma mataha. abo basuma bazabona abashehe, nimba uri umushehe, sindiko ndapinga ko atabashehe bahari, abashehe bariho ndabizi, mugabo n'ibisuma biriho vyita abashehe. Ubu rero nzoraba umugwi arimwo nzomwanikira ngaha abantu banze bamubone, nimba arivyo baza baragira baza bariba abantu bavuga ngo iki. Nanje naramuteste ico gihe kugira amenye yuko atari umusuma. Mm, Ndanamubwira ayo ya kabiri amaze kuzimira ntega ndafise n'ayandi no nyene ngaha muri Saudiya ntararungika. mm, Ni mbega ko wambwiye kuri no muri Saudiya ntumva nawe usanga aho ndi ukaza ukayatora. mm, Ngurazi gutanga location ngo aho uhagaze. mm, Ntego ndabizi. mm, Ngo reka ngo nungikubuza kuyatora. mm, Ngo reka nungikubuza kuyatora. Nanje ku mutima uza gutora ayagire gatatu n'aya kabiri warayanye. mm. Ni umusuma akomeye hebwo nasanze ari umusuma akomeye kabisa. Ntaco, ntugire ikibazo. Ehe. Reka ndabishire ngaha, reka ndabishire hanze, kandi n'abandi nzobashira hanze jewe. Umuntu aziba mwebwe n'ukuntu muruha sinzomwihanganira n'ukuri. Mm. Murakoze, reka ndabareke rero mugire ibihe vyiza, ariko nizere ko amafaranga yanyu bazoyabaha. Murakoze namwe nyakubahwa muhabwe umugisha nk'uko mwese bamugisha Imana ibahezagire cyane. Murakoze. Ya nshuti zanje rero mwavyumvise, nta vyinshi ngomba kubabwira pe, muravyumva muravyumva yuko abasuma bariko biba mu buryo butandukanye, bacishije kwa shehe, bacishije ku bigo, urumva babagira inama bakaba amafaranga yabo, nanje ngomba kuza ndabashira hanze, ndavyemeye kandi nzovyemanga, nawe nimba hari ucuza ubunyene ndabigufasha. Murakoze.